Salocom TV1. Salocom TV1 on YouTube. Bakunze b'ibiganiro bica kuri ino mbonesha kure yanyu mukunda cyane Salocom TV, mu mwese aherereye ndamuramukije mu izina ry'umwami n'umukiza wacu Yesu Kristo. Uyu ni wa mwanya wa ca kiganiro Yesu arakora mukunda cyane kandi mugashikirizwa na mwene so Nshimirimana Innocent. Kaze rero mwese murahawe ikaze muri kino kiganiro muri uyu mwanya. Tubanze dusenga Imana. Mana data, Mana yo mwijuru, Mana warimye vyose, Mana wewe imiryango yose yitirirwa, wewe atakintu na kimwe kitasizweho nawe. Mana ndabanje kuvuga nti nuhabwe icubahiro. Aka kanya turagomba kumva ico dushaka ko mu uyu mwanya uvugane n'umuntu wese, utwihishurire, utugendere, tubisavye twizeye mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo, amen. Turasangira ijambo dukura muri Matayo igimba ca 14, Matayo igimba ca 14 umurongo wa 30. Matayo igimba ca 14 umurongo wa 30. Ndasoma mu izina rya Yesu. Abonye igihuhuta aratinya, atanguye kuroka arataka ati ntabara mugenzi. Imana ihabwa icubahiro. Bakunzi muri ko muradukurikirana, ushobora kuba uri umwe canke muri benshi. Unyemerere muri uno mugoroba dusangire ijambo ry'ubutumwa bwiza rivuga ngo ni igihe cyo gutabaza. Ni igihe cyo gutabaza. Duhejeje kubona ivyabaye kuri Petero. Uyu Petero yafashe agaragaza ukwizera. Amajije kugaragaza ukwizera, akora igikorwa c'ubuhizi muri bamwe bari kumwe batiyumviriye gukora, co guhaguruka akavugana na Yesu hanyuma agatambukira ku mazi. Ariko tubona aho bashoboye kugera ngo aradwebera. Mugabo muri uko kudwebera tubona umwifato yifashe, umwifato wuko yakoze, ingene yabigenjeje, hanyuma akabona kuva aho canke muri ivyo vyari vyamufashe. Kuri uwo murongo twaje gusoma twabonye ngo abonye igihuhuta aratinya, atanguye kuroka arataka ati ntabara mugenzi. Kubera iki? Kuko uwo mwanya igihe yararimwo, kuko uwo mwanya ivyo yari karacamwo, kuko uwo mwanya ivyari bimushitseko, vyari bimushikiye, nta kindi catezwa kuhamukura atari ugutabaza, naho nyene atari uwo ari we wese, Yesu. Mukundwa uri kurankurikirana, urabayeho ubuzima, ubuzima ivyo urimwo, ubuzima huri utiyadukije, ufise ico mwavuganye n'umwami wawe ari we Yesu. Uri kurabona ibimenyetso nk'ibi Petero yari karabona, kuko twabonye ibintu bitatu: igihuhuta, ugutinya, hamwe no gutangura kuroka. Nagira ndakubwire ivyo nyimbo uri kurabibona, ivyo nibimenyetso sindamusiga biguhamagarira yuko utegerezwa kubaho
ubuzima bwo gutabaza Yesu. Sinzi aho uri kurabona igihuhuta ciyi mibereho y'ubu buzima tubamo kuri ino si, bikaza guhuhuta ikiremwa muntu, ubuzima bw'umuntu, ibyo urimo byose, aho uherereye hose uri kurahura n'igihuhuta. Ni ikimenyetso, ni sinye ikwereka neza yuko icyo gihe ari gutabaza Yesu. Ikindi bigutera gutinya, uri kurabona ubwoba, uri kurumva ubwoba, uri kurabona ibimenyetso by'iterabwoba by'abadayimoni, bya Satani n'abakozi biwe bamwumvira. Ivyo bihe tabaza Yesu, mutabaze. Ikindi aho utanguye kuroka, aho wari uhagaze, uko wari uri kuragenda atariko biriko biragenda ubu, atariko bimeze, ariko ubona uri kuraroka, ibimenyetso byo kuroka byatanguye. Mwene data, ivyo ntubifate minenegwe. Izo senye nk'uko bikubwiye ziguhamagarira, zikwereka yuko ico gihurimwo, yuko ari igihe co gutabaza Yesu. Umutabaze mwene data, kuko niwe mukunzi wawe, niwe yakuvyaye, niwe wizeye, niwe wizigiye, niwe yaguhamagaye. Mutabaze. Bibiliya iravuga neza mu Baheburayo 12 ngo ko dukikujwe n'igipfungu c'ivyabona vyinshi. Reka ndakubwire bamwe mu batwitanga imbere bari mu bipfungu vy'ivyabona. Turavye mu Itanguriro 32 uhere ku murongo wa 22 ukabandanya, turabona uwitwa Yakobo nawe yashikiwe n'ibihe nk'ibi, maze ivyo bihe arabona ati aha ni igihe co gutabaza. Uhereye aho turabona ivyo yiyambuye, turabona ivyo yavuyemwo, turabona aho yavuye afata umwanya wo gutabaza. Nawe mwene data utabaze. Hari amasinzi y'abakwitangiye imbere, hari amasinzi y'abagukikuje bahuye n'ibihe nk'ivyo. Ivyo bihe vyabateye gutakamba kandi vyagenze neza. Nawe utabaze. Petero amajije kumutabaza ngo yamufashe ukuboko amukuraho. Nta wundi wo kugukuraho, nta wundi wo kugukura mw'ivyo atari Yesu. Umutabaze. Ariteguye kugutabara, ariteguye kukumvira, ariteguye kukwishura, ariteguye kukugirira neza. Wewe ari kurankurikirana, iki nico ndakumenyesheje. Ivyo bihuri kurabona, ivyo nakubwiye ukaba uri kurabibona, utabaze. Utabaze, kumva ucumva ubu butumwa, utangura ico gikorwa. Uzobona inyishu, uzobona ubutabazi. Yesu abahezagire, Yesu abatabare. Naho ubutaha tuzoba twongera ku munsi wa gatatu isaha 1 y'ijoro nk'aya mango ngiye kugusengera. Mana data, mu izina rya Yesu turagushimiye kubw'ijambo ryawe. Ndasenze nk'uyu mugoroba, uyu yari karankurikirana, iyi nyigisho yumvise iherekezwe n'ibimenyetso n'ibitangaza. Umwe wese uko amerewe, umwe wese ibiriko biramushikako, umwe wese Mana umwitegereze, akorerwe n'ijambo ryawe kuko yaryizeye. Ni mu izina rya Yesu Kristo bisenze nizeye, amen. Turarangije. Salocom TV1.
Salocom TV1 on YouTube.